ndabwire iyo bamvuze iki ncangira inguvu isumba cya kindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe sinshika intege jewe ngo baramvuze sinshika intege ahubwo baba bariko barampakukaje bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu indayubaha ninde njerina ninde njerina ni jewe nyene nta wundi ari muri jewe ni jewe nyene. Uyo ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Angelina akaba ari kuvugwa cyane nyuma yuko abonetse yambaye isaha igura amamiliyoni y'amarundi mu gihugu ca nyuma mw'isi nzima. Angelina Ndayishimiye akaba akunda kurikoroza cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi kubera inyambaro ziba zizimvye zakozwe n'amahinguriro akomeye ku isi akora ivy'inyambaro, ariko abantu bakibaza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca nyuma mw'isi mu vy'ubutunzi ni gute ashobora kwambara miliyaridi zingana gutyo, umunsi umwe akambara ibi uwundi akambara biriya. Nawe rero ahejeje kuva mu gacerere yishura abavuga ko yoba ariko arasesagura itunga ry'igihugu, akaba yagize ico avuga turaza kuvyumva muri ano makuru, ariko tuze no kugaruka kuco bamwe n'abandi bavuga kuri Angelina Ndayishimiye. Ivy'amatora navyo biri kuvugwa cyane, turaza kubigaruka ko Angelina Ndayishimiye yahayagije umugabo wiwe ngo ari we muntu w'igitangaza ku isi yose. Turaza kubigaruka ko navyo tubivuge ko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ihejeje kwemeza ivyavuye mu matora. Ivyo rero yemeje ni ntabanduka ku mugambwe CNDD-FDD uko watsinze amatora. Ivyo navyo turonse umwanya turaza kubigaruka ko. Dufise amakuru menshi twabateguriye muza kugenda murakurikira, ariko namwebwe tugiye kubana muri ano makuru muraza kubana natwe aho muragenda muraduha ivyiyumviro vyanyu biciye muri komanteri kugira turaje turanabisangira n'abandi bakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rushina YouTube umunsi ku yundi. Dutanguye twumva Angelina Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye n'umwe mu bagore b'abakuru b'ibihugu bari kuvugwa cyane muri kino gihe, cyane cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Cyane cyane akavugwa ko ari we atwaye igihugu kubera ko benshi babona ko ingingo nka zose zifatwa burya ngo niwe aba yazifashe, ngo hari n'ingingo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashobora gufata bugaca mu gitondo uyo Angelina yazihinduye. Kandi ngo ivyo biramaze kumenyerwa ko Angelina Ndayishimiye ico atashaka kidashobora kuba. Birazwi neza ko Angelina Ndayishimiye ari umwe mu bagize uruhara mu ikurwa rya General Guillaume Bunyoni. Vyaravuzwe kandi akatari gake ko Angelina Ndayishimiye yabangamiye bikomeye umushikiranganje wa mbere wasubiriye General Guillaume Bunyoni ari we Gervas Ndirakobuca. Birazwi ko abashikiranganje nka bose baja gutora amategeko kwa Angelina Ndayishimiye. Benshi bavuga ko ngo ari batwaye igihugu, ngo President Ndayishimiye we akaba araho bavuga ko ngo ari nk'igishusho kubera ko ngo ijunja n'ijambo rifise Angelina Ndayishimiye. Ibi rero ni ibintu bigenda bigaruka ko cyane, ariko iyo Angelina Ndayishimiye ntibimubuza guhayagiza umugabo we akavuga ko ari umugabo w'igitangaza, ariko abandi nabo bati ntiyobora kubivuga kubera ko yaramuhaye intebe y'igihugu, yaramuhaye intebe yo kurongora igihugu, ntiyobora kumuhayagiza kuko niwe yiboneye umugabo ashobora gukoresha ivyo ashaka vyose. Angelina Ndayishimiye ngo yasanze Evariste Ndayishimiye ari we mutegetsi w'akarorero mw'isi nzima. Biri mu butumwa Angelina Ndayishimiye yacishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze bwitwa Twitter. Ni ubutumwa yahaye umukuru w'igihugu. Ubu butumwa rero bukaba bwanditswe mu rurimi rw'igifaransa. Tubushize mu kirundi, Angelina Ndayishimiye yagize ati: kuri uyu wa 18 Ruheshi 2025 umuryango wacu urakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho akwije imyaka 5 arunguye igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo waranguye mu kuzana impinduka mu bisata bitandukanye vy'igihugu nagakura vyabaye icitegererezo ku barundi bose. Turashima uburongozi bwanyu bw'akarorero n'ukuntu mwitangira igihugu cacu. Ntimuri akarorero mu Burundi gusa, ahubwo mwarakabereye Afrika yose n'isi nzima. Kuri uyu munsi w'intibagirwa
turabipfurije inguvu no kutadebukirwa kugira mubandanye imbono yanyu y'Uburundi buteye imbere. Turabishimiye. Ubwo n'ubutumwa bwa Angelina Ndayishimiye yavuze yabwanditse abucishije kuri Twitter yiwe, ariko nanone ibi byose bakaba bamwe n'abandi babona ko ari ibintu yavuze ariko by'ukuri ataho bifatiye, kubera ko nubwo ahayagize uwo mugabo wiwe birazwi ko atacu yakoze. Angelina Ndayishimiye akaba bamwe bibaza bati Angelina Ndayishimiye yoba avuga Uburundi tuzi canke avuga ivyahindutse mu rugo iwe. Tugiye nko mu gisata c'ubutunzi gusa, umuhinga Dr Andre Nikwigize akaba aherutse gushira habona ko Uburundi bwari bwifashe igihe Perezida Nkurunziza yapfa muri 2020 nuko bwifashe muri 2025 inyuma y'imyaka 5 ya Ndayishimiye. Muri 2020 umwimbu wose w'igihugu ugaburiwe abanyagihugu, umuntu wese yari kuronka amadolari 260. Muri 2025 yoronka amadolari 245. Muri 2020 abafatwa ko aribo bakene banyuma mw'isi bangana na 65% y'abarundi bose. Muri 2025 bakaba bangana na 75% y'abarundi. Ibi rero akaba ari ubukene igihugu c'u Burundi kirimwo canke bizwi nka pauvreté extrême. Muri 2020 igihugu mu mafaranga leta ikoresha, igihengere mu mafaranga leta ikoresha canke ibizwi nka déficit budgétaire cangana n'10.9% c'umwimbu wose w'igihugu. Muri 2025 ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 5 uwo mugore wiwe ari karahayagiza muri kino gihe igihengere c'amafaranga leta ikoresha c'umwimbu wose nyene w'igihugu ungana na 23.5% uvuye ku 10.9%. Muri 2020 ideni ry'u Burundi ryangana na 64% vy'umwimbu w'u Burundi. Muri 2025 ni 74%. Muri 2020 iduga ry'ibiciro canke ibizwi nka inflation canke inflation ryari kuri 7.3%. Muri 2025 riri kuri 40%. No kuvuga urugero umusumyi w'umurundi yatakaje ku bushobozi bwo kugura ibyo akeneye. Muri 2020 Uburundi bwaronse imfashanyo zo kwiteza imbere zingana n'imiliyoni 480 z'amadolari. Muri 2025 nyuma y'imyaka 5 Perezida Ndayishimiye agiye ku butegetsi bagaronse imiliyoni 380 z'amadolari. Kuva Perezida Ndayishimiye agiye ku butegetsi mu mwaka w'2020 abanyamahanga bazanye imitahe ingana na miliyoni 25 z'amadolari. Nayo mu myaka 5 amaze ku butegetsi abazanye imitahe bazanye miliyoni 24 z'amadolari. Bivyerekana ingene igihugu cagabanije kwizegwa. Muri 2020 dolari ryavunjwa 1915 y'amarundi ku isoko yari hafi 3000 y'amarundi. Muri 2025 inyuma y'imyaka 5 Perezida Ndayishimiye ari ku butegetsi dolari rimwe rivunjwa 2750. Bivuze ko ryari kuvye inshuro zirenga hafi zishika zitatu. Muri 2020 gihe Perezida Ndayishimiye aje ku butegetsi mu Burundi bwoba bwari bufise amafaranga yo kugura igitoro gikoreshwa ku kwezi. Muri 2025 Burundi bubika amafaranga yo kugura igitoro c'imise 18 gusa. Tubibutse ko no mu gihe c'intambara na embargo Burundi bagaba bubitse igitoro c'amezi 4.
muri 2020 cari igihugu kigira ijana na mirongo itandatu na gatanu mu kurya ibiturire. Muri 2025 ni igihugu c'ijana na mirongo irindwi na kabiri ku bihugu 180. Bivuze ko ibihugu 8 vyonyene nivyo biza inyuma y'u Burundi. Ku ntwaro ya Ndayishimiye igiturire cari monogoje, twabaye mu bihugu 8 vya mbere mw'isi vyamunzwe n'igiturire. Aho ntituvuze ingene abarundi bamaze imyaka 5 hari ivyankenerwa baronka bigoranye cane, harimwo nk'igitoro, isukari, ifumbire, akayeri rimwe na rimwe n'ibindi vyinshi tutodondagura. Mu vya politike ho tuvuga iki? Vyarayangaye, ibara ryaraguye. Muri iki gisata abarundi barumiwe, gisata ca politike. Intwaro y'umugambwe yariganje, uburenganzira bw'abarundi bwarahonyanzwe bikomeye, abaharanira agateka ka zina muntu nta kibanza bafise mu gihugu. Amaradiyo hari ivyo kizira ko avuga, abantu baheza umunyororo bakaguma bapfunzwe, abarekuwe n'ubutungane baguma bapfunzwe. Documentation n'iperereza rya gisirikare vyarihaye ibara mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Umugambwe ugira kabiri ntiwarekuriwe kwitoza ubusuma mu matora, bagenyuje ku rugero rutigeze rubaho mu Burundi. Imvugo y'akamaramaza mu kanwa k'umukuru w'igihugu, igurishwa ry'abasirikare b'u Burundi muri RDC aho bagiye nk'abacangero, ariko impembe ikaba ya Ndayishimiye. Ni ibintu vyinshi vyayangaye ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ariko Angelina Ndayishimiye ntarira busema. Nta wundi mukenyezi w'umukuru w'igihugu yari bwagire ububasha mu Burundi nka Angelina Ndayishimiye. Uyu ategeka leta ku buryo yagumye ahanganye n'abashikiranganje ba mbere. Amatwi adusumira ubu ngo ashaka umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi ngo niwe yomworohera kurusha Bunyoni na Ndirakobuca. Niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu yahawe ibiro na bije. Niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu wa mbere yama mu mahanga, avugwa mu myambaro ya mbere izimvye ku isi. Turaza kubigaruka ko mu kanya gatoya cane. Mu munsi umwe arashoboye kwambara 200,000 z'amarundi. Abana n'abaryango biwe barahawe ibisata vy'ubutunzi bigarurira. Munasanzwe musaza we atazwi muri politike, akaba yarahawe ikibanza gikomeye, yaratowe mu bashinga amateka. Niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora gutanga amategeko mw'iperereza. Niwe wenyene yiswe ina Burundi kuva Burundi bubayeho. Mu gihe umugabo wiwe yarahira abarundi ko afise ibigega vyuzuye amatoni n'ibipfungurwa, nticabujije ko ategeka ko amafaranga yo gusuma ku kirimba c'umukuru w'igihugu arwizwa kabiri. Ubu akaba asumisha 2 miliyoni ku munsi. Amafaranga y'ingendo mu mahanga aguma yongerezwa. Angelina Ndayishimiye niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu yubahutse kujana mu rugendo muri Amerika abana bose, nyina na se, abo bavukana bose, baramukazi we ndetse n'abaramuwe. None ga yemwe kuri we hari uwundi mu perezida yasumba umugabo wiwe mw'isi nzima nkuko yavyivugiye. Ku rundi ruhande nyene nkuko yabivuze, arafise ivyo afatira ko we ku giti ciwe, ariko abarundi bo gose baragowe ku ntwaro y'umugabo wiwe, kandi ntibigiye no koroha kuko birabandanya, kubera ko umugambwe CNDD-FDD waramaze gukora igihugu kirimwo umugambwe umwe. Ivyaheruka kera cane akaba ari vyo vyagarutse. Uyo Angelina Ndayishimiye tuvuga twatanguye tumwumviriza aho yambara 2 miliyoni zitari nke ku munsi. Mu masengesho barimwo Igitega yo kwigina imyaka 5 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi, umukenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye yabonetse yambaye isaha iciye hafi nusu y'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Nagasaha gato ko mu bwoko bwa Bulgari Divas Dream. Divas Dream bikaba bisigura indoto y'utumana, ariko agasaha kagugwa amadolari 51 vy'amanyaburaya n'amayero 51 y'amanyaburaya, ni ukuvuga
imiliyoni 423 n'ibihumbi 300 y'amarundi. Aho rero ivyo bintu byatangaje abarundi bose ukuntu umugore w'umukuru w'igihugu gikenye ku isi ashobora kwambara ku munsi umwe wonyene isaha igugwa imiliyoni 423 n'ibihumbi 300 akamara amazi bitarigeze bibaho ku isi. Umunsi w'imbere yaho yari yambaye isaha yo mu bwoko bwa Rolex Day date izwi mu bwoko bwa 36 mm, ikaba igugwa hafi ibihumbi 45 y'amadolari vy'abanyamerika, ni ukuvuga hafi imiliyoni 350 y'amarundi. Iyo saha yararikoroje cane, iyo saha yo mu bwoko bwa Rolex Day date 36 mm ikaba igugwa ayo mafaranga, ndetse n'abategetsi bakomeye bo mw'isi n'abantu bazwi vyamamare cane cane nk'abaririmbyi canke n'ibindi vyamamare bizwi mw'isi, ni bake cane ushobora gusangana isaha muri buno bwoko. Ariko Angelina Ndayishimiye nkuko tuza kumwumva we arivugira ko abamuvuga ari bo bamutera intege, ntafise isoni zo kwambara ayo mafaranga yose ku munsi. Mu minsi 2 gusa ukuboko kwiwe kwambaye hafi imiliyoni 800 z'amarundi, hafi umuriyaridi. Hagiyemwo impuzu, amasakoshi, ibidede. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu yarambaye umuriyaridi n'igice mu minsi 2 gusa. Hari vyateye impari ku mbuga ngurukana bumenyi, ari naco catumye Angelina Ndayishimiye ava mu gacerere akagira ico bivuze ko bamwe bati nakamaramaza kubona umupfasoni w'umukuru w'igihugu kitagira igitoro, kitagira isukari, kitagira ifumbire, kitagira imiti ikwiye, kibuza amafaranga mva makungu, yihakuja kurondera imyambaro ya mbere izimvye mu mahanga. Babona ko hari ukonona ubutunzi bw'u Burundi narirya umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe bambikwa n'igihugu. Abandi bati ivyo ntibituraba, bati nta numwe akwiye kuraba uko umugabo yambika umukenyezi wiwe, bataba ariko baravuga bavugishwa n'inzigo gusa. Angelina Ndayishimiye nawe arabishimangira akavuga ko bivugishwa n'inzigo. Turaza kumukurikira mu gusoza rino nkuru. Mu mateka y'isi hari abakenyezi b'abami n'abakuru b'ibihugu baranzwe n'iyo ngeso yo gukunda ibintu bizimvye cane kandi ibihugu vyabo bikenye. Akarorero benshi bazi ni umwamikazi Marie Antoinette w'Ubufaransa, yahavuye akwegera umugabo wiwe yishwe aciwe umutwe. Mu myaka ya za 80 uwitwa Imelda Marcos akaba yari yaranyomoje mu gukunda ibizimvye, vyarangirira kwegeye Perezida Ferdinand Marcos wa Philippines. Muri Tunisia witwa Leila Ben Ali nawe vyagenze gutyo gushika Perezida Ben Ali atembagajwe muri 2011. Muri Zimbabwe Grace Mugabe yaramamaye kugeza aho abanyagihugu bamutazira Grace Gucci. Bikaba vyararangiye umugabo wiwe Perezida Gabriel Robert Mugabe atembagajwe muri 2017. Mu Burundi nta mupfasoni n'umukuru w'igihugu yari bwigeragira izi nyifato za Angelina Ndayishimiye. Niwe muntu n'abanywanyi ba CNDD-FDD bigora kunyegeza ko bababajwe n'ivyo akora. Aho rero ni mu gihe we yivugira ko muri iyi myaka 5 iheze Perezida Ndayishimiye yaba umukuru w'igihugu w'akarorero mw'isi nzima. Tukaba twatanguye twumva ngo umufuko wose uronka amafaranga, ariko twibagiye kubaza umufuko bavugwa uwo ari wo, nimba ari umufuka w'abanyagihugu canke ari umufuko wabo bategetsi nyene bagiye ku butegetsi. Reka dukurikira Angelina Ndayishimiye mu kwishongora cane ndetse no kuvuga ko atawuzomuhagarika akamuca intege mu vyo akora. Ibi ni vyavugiye imbere y'abanywanyi ba CNDD-FDD. Iyo bamvuze iki ncangira inguvu isumba cya kindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe sinshika intege jewe ngo baramvuze, sinshika intege, ahubwo baba bariko barampakokaje, bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde? Angelina ninde? Angelina ni jewe, ni jewe nyene, nta wundi ari muri jewe, ni jewe nyene. Kandi nta muntu afise ubasha bwo kumpindura uwundi, ni jewe n'Imana yanje.
baravuga baritora akanaka hari abantu b'imburakimazi bajya n'imburakimazi n'ibicavuta mugabo cantege mugaje nta ntege zo kugira ncika kubera ivyo bavuze ntibikunda mureme ntimuze muyumvire ngo je nzocika ivutu ngo bavuze ntibikunda ntimuze murare mukanura ngo umutwe ugize ngo bariko baramvuga bariko barankomeza bariko bangira publicité bariko barangira umustar bariko bamenyekanisha kw'isi yose kugira ngo oni ikunde isubire inyongera agashimwe hajya ko hajya baba bariko bangira publicité abantu bavuga bose bangira publicité kugira ngo bikunde Nations nisubire imenye inyizere hajya iguma iraba baramvuga ikaraba batireka turavyo ko baravuga bakavuga isose karaba uwo muntu ninde yitwa nde ameze gute ni jewe nyene n'Imana yanje nkomezwa na Kristo kuko ni watanga inkomezi nta muntu jacifu ancifutu umutima wanje go uhangayika abaye karankomeza